harimo umutego. Nari mu bihe bigoye by'umuhamagaro, nawe urabizi nk'umukozi w'Imana, kandi uwo mupastori yarazi neza yuko hari icyo Imana yashize muri jewe, ariko ndi mu bihe bigoye. Rero yari afise ikibazo afitanye n'umugenzi we bakorana. Imbere yuko njya kwigisha antwara muri biro, arambwira ati rero ngoma ndakwemerera ikintu, ngoma ndaguheza. Bati wow, igikorwa cy'Imana ni iki? Arambwira ati nta kintu uzomburana cyo kurya no kunywa n'inzu zo gufatira inzu kandi nziza nk'umukozi w'Imana, ariko rero uze kwigisha uno munsi ibyo ndakubariye. Jewe nasenze, Imana yampaye message, rero nje kuvuga ivyo umuntu yambwiye kubera akamani k'umutima. Kandi urumva hari ishengero rinini risize abakristo bafise amamodoka n'ibindi bintu biteye ubwoba bihinda, ariko urumva indani nta buzima bwari bugize gute. Rero mbabazwa n'ukuntu Chuti namwe bagenzi, turabaha ikaze kuri Gisha TV. Kuri uyu mwanya ndanezerewe ugira kandi kubandi kumwe namwe bakunzi bacu, inshuti n'abagenzi. So kuri uyu munsi ndafise umutumire muri studio, nawe akaba ari Pastor Saiba. Pastor Saiba ni umupastori akiri mutoya mu myaka, ariko mu Mana sinibaza ko ari mutoya. Hanyuma Pastor Saiba ni arongoye ishengero Église de la Transformation, ishengero tuvukana cyangwa turi mu muryango umwe i Nairobi. Akaba ari umurundi, ariko na cyane cyane akaba ari umwana w'Imana. Pastor Saiba, turaguha ikaze. murakoze cyane. Kuba ariko baratwumviriza canke abariko rabikiganiro canke abazokiraba, hari abakuzi, hari ukumura batakuzi. Ni giki wobwira abantu ukivuga kugira ngo abantu bashobore kuvuga ati aha, ubu rero Pastor Saiba turamuzi, canke jo muye n'umuntu mwibarabara bashobore kuvuga ati Pastor Saiba ndamuzi. Ego, murakoze cyane kuduha uyu mwanya wo kuganira namwe. Nkuko mwabivuze, nitwa Pastor Saiba, nkaba ndi mu gihugu cya Kenya mu gisagara cya Nairobi, mu gace kitwa Githurai 44, kuko hariho na 45. Handi umwana navukiye i Bujumbura, rero numvise ikirundi kiwanje kivanze n'igiswahili, muze kubyihanganira. So murakoze, turabakunda. Murakoze. I Bujumbura mwavukiye hehe, mwakuriye hehe, mwakora imirimo y'Imana hehe mukiri i Bujumbura cyangwa i Burundi? Murakoze cyane. Nimvukira i Bujumbura mu Cibitoki cha Rugombo cyangwa cha Bujumbura? Cha Bujumbura. Ndo muhuza wa Kinama, Kamenge na Cibitoki, ningaho kuri Dorsal. Kuri Dorsal. Niho mwavukiye? Niho navukiye. Niho wakuriye? Niho nakuriye, ariko imirimo y'Imana cyane nayikoreye za Kinanira, Musaga. So muyandi majambo, wavukiye mu Cibitoke, mugabo umaze gukura uca wimukira Kinanira, canke waba mu Cibitoke ugakorera imirimo Musaga, Kinanira, utaha mu Cibitoke? Mu bisanzwe nko muri quartier yacu ya Cibitoki ntibanzi cyane. Sinahabaye kubera impamvu z'ibikorwa by'Imana. Naguma ngenda nabaye mu Bwiza n'ahandi atandukanye, ariko nzwi cyane Musaga na Kinanira. Musaga na Kinanira. Yego. Okay. Ni giki wotubwira mu rugendo rwawe rw'agakiza? Kuko buri muntu wese burya aragira urugendo ahahera agakiza n'ahakagejeje, kuko ukiri muri ubu bugingo ntuburarangiza. Turacari mu rugendo, urugendo rutujana mu ijuru,
so ni igiki muri urwo rugendo watubwira urwo rugendo warutanguye gute n'izihe mbogamizi zahabaye canke mu majambo makeya utubwira urwo rugendo ngene warutanguye naho rugejeje kuri uwo munsi umva gwatanguriye Burundi ibujumbura in grand partie Cibitoke Musaga Kinanira ariko uyu munsi urwo rugendo rukaba rugeze i Nairobi. Murakoze cyane. Nakirijwe muri Église Vivante kwijabe, nakirijwe kandi niho natanguriye kumva umuhamagaro wo gukorera Imana. Aho hari mu mwaka hari muri 1994. Yego nari nkiri muto ariko muri jewe ntangura kumva umuriro wa mpwemu yera. Ariko rero ikibazo nagize urabona kuri Église Vivante hari abana tuvuga bo mu giti rero ariko si bose ariko cyane nko muri Shemeza Music urabona ko nyene n'abana baza muri Église muri repetition bafise imodoka rero nanjye nkareba uko bimeze nkabata sahi wanje ariko nkumva ko hari ikintu kiri muri jewe. Nibuka igihe kimwe habaye inama ya Shemeza Music uko ntahise ngenda je mu bavuze b'ingoma ko nabona kumengo turi kumwe ariko atari kuvuga ngo no gukunda ingoma cyane ko nabona kumengo hariya kuri podium sahi wanje kandi birumvikana nari nkiri muto mu gakiza. Njya mu kuvuza ingoma mu yandi majambo kuko wari muto mu gakiza wararaba abaririmbyi ukavuga uti je ndiko ndaraba muri bagiye baririmbyi umengo harimo abana bo muri ville harimo abaza bazanye imiduga rero kiriya si kibanza canje je umwana wo mu Cibitoke bijanye no kuririmba nayibona ko bivana n'ahantu umuntu yavukiye nayifata ko ari iby'abana nyene bo mu Kinindo mu Kiriri hariya mu Bwiza no kuvuza ingoma z'ikirundo muri sho ariko Imana yagiye ingirira neza ngenda ndunguka uko narushirizaho kwegera abandi no kumva ijambo ry'Imana. Hama inyuma yaho niho nagiye muri Église Assemblies of God Fellowship muri ville kwa Ngoma niho nahuye n'umukozi w'Imana yitwa Terence. Uwo niwe yanyakije ubuze ngo niwe yakwakije ushaka gusobanura iki? Niwe yanyumvishije cyane ibyo muhamagaro wiwanje umuhisi Terence. Ntangura kumwigiraho ari umugabo aciye bugufi, yari umugabo yegera abantu bose, ntangura kubona yuko bishoboka akanshingira intahe ibintu nk'ivyo. Rero ntangura kubandi kumwe nawe cyane ko kanshira imbere nkavuga ubutumwa akambira turashoboye, hari ikintu Imana yashize muri wewe, ejo hawe hateye ubwoba kandi ndiko ndabibona. Ubwo nibwo rugendo rw'iwanje rw'agakiza. Hanyuma urakoze imirimo y'Imana mu Burundi uyikoreye muri Assemblies of God. Mu nyuma hari ahandi wayikoreye? Turi kumwe na Terence yashoboye gutangura Église yitwa Isea abahazi ku Musaga kujya kabiri. Twarakoranye ibikorwa by'Imana, dukorana n'umukozi w'Imana bizomenya Imana Pierre. Aho nagenda ndahigira byinshi, Imana iranshoboza. Umuhisi Terence amaze kwitaba Imana ndatangura ministère y'urwaruka bya bikorwa yahora akora. Tuba mu by'imvuga butumwa kugeza igihe rero nabaye nk'uzino, hanyuma Imana ikomeza kungira neza. None ko uri Murundi ijana ku ijana, ego ni kubera iki nkuko wabivuze ati nimwumva ikirundi cyanje kivanze n'igiswahili? Ni iki cyatumye
ugera aho ugeze ikirundi cyawe kivanze n'igiswahili. Ikirundi kiwanje ni uko nyene mucumva mwihanganire rero bivanye n'ahantu mvuka ndabona iwacu ni ku mupaka wa Kamenge na Cibitoki na Kinama rero umwana avuga ikirundi bamwita nk'umubono rero tukagerageza uko dushobora kugira ngo ni bono rero tukagerageza sasa ukutaka kuitwa bono hapana nikajaribu sasa kuongea Kiswahili sanifu sanifu kabisa hicho mimi sikijui sanifu nyumbani hata wakiongea walikuwa wanaongea Kiswahili na wao yani tulikuwa tunajifanya watoto wa musite rero ikirundi kigenda kiba gike ariko ndashima Imana ko byose kubizera ifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza no muri kino gihugu nkoresha igiswahili cyane umva no kwigisha amayigiza abanyakenya nta kibazo na kimwe bintera ni ryari watangiye kumva yuko ufise umuhamagaro wo gukorera Imana? Of course iyo dukijijwe buri muntu wese arumva yuko agomba gukorera Imana. Kenshi abajene benshi bacoja muri korale canke mu basenzi hari bikuba ubwo nyene umuntu atangura gukora mugabo hakabaho umuhamagaro wo kuba temple wo gukorera Imana gusa. Ni ryari muhe mwaka kubera iki vyaje gute kugira uvuga uti jewe ndumva yuko mpamagawe gukorera Imana ibindi byose ngira ndabishire ku ruhande hanyuma ninjire muri uwo muhamagaro? Jewe nkikizwa nahise ngirirwa ubuntu ndahabwa ubuhanuzi kandi ubwo buhanuzi navuga ko bari ubuhanuzi butavangiye kuko ndafise ibimenyetso ndafise ibimenyetso kandi ubwo buhanuzi bwaje kuvuga yuko ikimenyetso kigaragaza yuko jewe nahamagawe kugukorera Imana nuko ahantu hose nzogenda nzo kwisanga mu burongozi kandi ndiko ndarongora. Nibuka igihe kimwe ngiye ahantu twasengera ku mugoroba yari serire ya full gospel ndahageze nicaye inyuma umurongozi arambwira ati ngwino wewe uyobore louange na adoration ndabati none uyu muntu aranzi ariko nibuka ca kindi Imana yavuze nsanga uwo munsi ibintu biraryoshe baranezerewe basaba yuko notanguza ico gikorwa ndagitanguza gutyo maze kugitanguza inyuma y'iminsi mikeya akambira ati nigishe akanshira kuri programme nigishije ca kiganza ciza c'Imana kikangaragaraho noneho nisanga mu burongozi ntazi uko vyagenze nagerageza kuvyiyambura ariko numva ni kintu Imana yari yashize muri jewe so maze kubimenya neza yuko nahamagariwe gukorera Imana nahise mbibamo ku bantu banzi ntibanzi ndi muri ibi canke biriya banzi mu bikorwa vy'Imana. Mu yandi majambo intango yo kumenya yuko wahamagawe n'Imana bwari ubuhanuzi. Yego. Okay. Ni giki wovuga wobwira abariko baratwumviza cyangwa bazotwumviriza kukugene wahamagawe kubera ko ubuhanuzi turabwemera ubuhanuzi burafise igikorwa mu buzima bw'umurimo w'Imana ariko urabizi ko ariho benshi bage bakoresha ukutariko. Hari umuntu ashobora kumva ati Pastor Saiba yumvise ubuhanuzi amenya ko ahamagawe acarinjira ugashobora gusanga ejo ahuye n'umuntu atari umuhanuzi w'ukuri aramubwira ati ewana Mungu anasema hagarika ibintu byose winjire mu muhamagaro none muragaca hagarika ko yumvise ko Pastor Saiba ko byagenze mugabo agahagarika atari umuhamagaro Imana yamuhamagaye none uwo muntu wo muhanura iki canke n'igiki wovuga kugira ngo abantu bamenye yuko nivyo Imana irahamagara kandi gacisha mu nzira nyinshi ariko umuntu atezwa kwiyubara kugira ngo ntasange yinje mu muhamagaro yibaza yuko yahamagawe n'Imana guhagarika ibintu byose hanyuma ejo mu gitondo agasanga by'ukuri si Imana yari yamuhamagaye ngo hagarike byose kugira aje mu murimo. Uwo muntu iki wo muntu cyane n'iki wo bivuga ko murakoze cyane kutubaza ico kibazo kuko
abenshi barabigiriyemo ingorane. Hari abakobwa batwariye amada mu byumba by'amasengesho, hari abadamu bababwiye gukura impuzu baba ngo basigwa amavuta ngo nuko Imana yagize gute yabivuze kugira ngo baronke urubyaro. Ibintu bigenda biba nabi, ariko hari uko Bibiliya itubwira, iratubwira yuko tugomba kugerageza ubuhanuzi kugira ngo twizere by'ukuri yuko ari Imana yabivuze. Tugomba kugerageza kubupima ariko tukabupimisha ijambo. Nk'akarorero turabona ko se wa Samusoni, mama wiwe yari ingumba, hanyuma abona umumarayika, abona nyina wa Samusoni yari ingumba, hanyuma Imana iramubonekera bice mu marayika, aramubwira ko agiye gusama, aramubwira n'uwo mwana ukuntu agomba kumurera. Abimubwira umugabo wiwe adahari, kandi umugabo ari we serugo. Hanyuma mudamu arabyakira, umugabo atashe aramubwira amakuru ko byagize gute byagenze. Umugabo aramubwira ati sawa, ndazi ko Imana iriho kandi ivuga, nimba ari Imana nize ibimbwirire, kuko ari Imana yaraje iragira gute irabimubwira kurya nyene umudamu yagize gute yabimubwira. Abona kuzakira avuga ati iyi ni Imana, kandi igihe cy'Imana kigeze umudamu baragize gute abarasana. So ubuhanuzi urashobora kubusuzuma ari ubw'Imana by'ukuri, Imana iriyerekana nk'Imana muri ubwo buhanuzi. Nanjye rero sinabyumvise ngo byafashe igihe, ndabisuzuma ndavuga ati iyi ni Imana, mbishyiramo inkomezi, ndabibamo kugeza n'ubu. Yego. Urinjiye muhamagara, ni giki nibihe bikomeye mu buryo bwiza cyangwa mu buryo bubi wahuye navyo muri urwo rugendo rwo gukorera Imana kuva ukiri muto gushika aho ugera kuri uyu munsi? Reka ndabasabe kandi icyo kibazo mbisubiremo kugira ngo ndakishure neza. Uratanga urugendo rwo gukorera Imana. Ego cyane. Muri iyi si duhura n'ibyiza, tugahura n'ibibi, duhura n'intambara, tugahura n'umunezero n'ibyiza. So kuva utangura urugendo gushika ugere aho ugeze uyu munsi, hoba hari intambamyi wahuye nazo, intambara canke byose yari aleluya na amina, ibyiza gusa bava mu bwiza uja mu bundi? Murakoze cyane. Hagiye harabaho utuntu n'utundi. Ndibuka hari igihe twateguye igikorano, tura abajene, ari jende umuyobozi wabo, ariko komite yacu twese nta telefone twari dufise. Rero kugira ngo dutorane iyo nama yo gutegura igikorane ibe, ntibyari byoroshye. Twari dufise bamwe bagomba kugira ibintu vya publicité, ariko tukaca tuvugana ahantu tugomba kugira gute guhurira. Rero tuhageze ugasanga bamwe bagize ibibazo aho bagiye kumanika aya mafishi, usanga babafashe, turarindiriye, tuhavuye nabo bakabagize gute kugira ngo tuze kandi dutorane. Ni wa munsi uzwi w'amasengesho. Rero ubushobozi buke bwatumye tutagera neza kuri cya kindi twifuza. Ikindi nibuka, ni kuvuga mu yandi majambo, imbogamizi ya mbere bwari ubushobozi bw'umurimo. Umuhamagaro wari uhari, ariko ubushobozi bukaba buke. Ikindi mu muhamagaro nibuka twari dushushe, dukunda Imana, dukorera Imana, ariko kandi n'ubugana bwari burimo. Hari amakosa menshi nkora, kandi n'abariko baradukurikirana tubasaba imbabazi, kuko hari bamwe twagiye tubakorera amakosa, ariko tugaragaza yuko twebwe turi fire, turi miriro, ata muntu agomba kugira gute kudukorako. Mutwihanganire,
bwari ubwana. ayo makosa ni nk'ayahe? Nibuka igihe kimwe twari turi muri eglise hanyuma haba ukuntu ntigeze nishimira, hanyuma sa nk'ubivuyemo ariko ntavuye muri eglise kuko nari umuntu afite igikundiro muri eglise, umwana w'ikimazi. Buri muntu rero ashaka kumenya impamvu ntagikora ya mirimo ko naza nkicara inyuma mu buryo bwo kuvuga ati bipfe, hama babone ko jewe nari uri gitanga ntabonetse, man of God. Urumva baba benshi ngerageza kubereka yuko ari impwemu mbi agomba kuza tukagira gute tugasenga, kandi baraje. Nibuka umunsi umwe mu gatondo narabapanze ndababwira ati rero muze mbereke ukuntu abadayimoni bahunga, ndabashyira ku maposta bati wewe uzosengere hariya, nawe usengere hariya, nawe hagati, nawe inyuma, nanje nishakira umwanya. Turaza mu gatondo dutangiye gusenga, urwamo ruba rwinshi mu rusengero kugeza aho pastori wenyine ubwiwe yikubita hasi, atakuba ngo nabadayimoni. Umubabaro uba mwinshi, dutera akavuyo kadasanzwe mu rusengero, ibintu bimera nabi ariko bwari ubwana ariko turabisabiriye ko imbabazi. Mu yandi majambo wateguye abandi bagenzi kugira muje gutera akajagari mu ishengero? Akajagari kabaye gutya, harimo ibibazo ariko nibo bampemukiye. Bande baguhemukiye iryo shengero? Abo twari turi kumwe. Je nababwiye gusenga bucece, kandi nyuma yo gusenga ndababwira ari ikimana iri bukore muraza kukibona. Hanyuma hageze gusenga ntibasenga bukebuke, baca basenga baduza ijwi gusumba abantu bose. Hacaba akavuyo, biboneka ko hari ikintu cyateguwe. None kubera ko utagiye bukebuke ugenda wagira uti gabanya ijwi, ntibyari gukunda. Sinari gushikira umwe wese kuko twari benshi, twarenga hafi 30. Twari benshi cyane. Urumva nanjye byaranzazaniye, ndavuga ati abantu ndabazimya gute ko barengeje urugero. Bagera no kuri podium akemeye mu izina rya Yesu, abadayimoni bashe n'ibindi ibintu byinshi cyane, ariko urumva bwari ubwana nibyo nibuka umuhamagara. Urumva rwari urugendo. Hanyuma urashitse Nairobi. Ndabizi yuko murashatse kuvugana nawe urugendo rwose ni rurerure, harimo ibice byinshi by'ubuzima. Mugabo turiko turagerageza kuraba ibice bikuru canke ibice bimwe novuga bisumba ibindi canke nawe bitwa bisumba. Mugabo donc nateguye canke nifuza kukubaza muri uwo mwanya. Mugandazi yuko murakubajije urugendo rwose, harimo ibice byinshi, harimo ibintu byinshi byakoretse. Uri urashitse i Nairobi, umaze gushika i Nairobi, byari byoroshye gutangura umurimo w'Imana? Ico ni cyambere. Ikigira kabiri, wawutanguye gute? Mugize neza cyane. Shitse Nairobi ntibyari byoroshye gukorera Imana Nairobi. Nari ndije nyine no kugira ngo duhure nk'abarundi, no kumva umuntu ariko aravuga ikirundi cyane nk'igitangaza, ariko nanizi neza yuko hari cyo nagize gute nahamagariwe. Natanguye eglise ndi mu nzu ndije nyine, nafata Bibiliya nkayishyira ku meza na kantike, nkambara neza nk'umukozi w'Imana, nkaca ntangura kuririmba, nkayobora, nkaca nigisha, nkabwira intebe n'akabati n'iki, nkabafata nk'ishengero, avuga ubutumwa, nkasengera abagwayi n'ibindi byose bijanye. Babikora mu kwizera? Nabikora mu kwizera. Nibuka umunsi umwe
hari kwa Mungu ndangije gusenga ndasenga hanyuma ndabwira abakristo numva nenda bafise mu kwizera nababwira ati rero uno munsi amateraniro ayandi yagira kabiri ni kumugoroba rero ndazinga ibitabo ndavuga ati reka ntembere gato nsohotse hanze gatoya duhura n'umumama araho aramina abira mukozi w'Imana bite urino ndabwira ati ndino kabisa bimeze gute nabwo ati ni sawa ibikorwa by'Imana ndabwo turusengero rurahari hehe ndamubwira buri ahantu hitwa Gidurayi yo ngo nukuri nawe ariko mugira muhire wawe yego ndambwira ati arambwira ati nanjye nanifuza ahantu nsengera ndambwira ati karibu kwa Mungu turasenga kandi ibintu bigenda neza ngo nzoza saa 3 yakubiseho ari ku muryango arampamagara ngo ndinga ndaza kumutora turaduga no mu nzu ibitabo byose byari bihari hama andambira ati reka dutangure dusenge ndavuga ati none eglise ni ndabwira ati yego ni we mwambye ko ufise ishengero ati ishengero nuko bimeze ndamushingira intara ati nta kundi reka dusenge rero turiko turasenga nkwe mu w'Imana agira gutaramanuka kandi asharamufata kabisa duhejeje gusenga aravuga ati nukuri nari nasengeye Imana ishengero ryankwe mu yera ngo niri ndavuga ati Imana nuhabwe icubahiro nawe yarafise utwana tubiri ndafati Imana tubaye bane kwa Mungu yashitse saa 2 n'igice numva afata programme yo kuyobora nanje ndabwiriza duhejeje gusenga aravuga ati rero hariya bene data nzi nzobatumira kwa Mungu ndakora ibishoboka byose ndavuga ati mwe mu w'Imana afatiraho nuko aragenda arababwira mu mama n'umudamu wiwe amabukwe wiwe n'abana 5 yego abana 5 ngo dimanche hambira ati dufise abashitsi babaraje dutangiye gusenga nabo mwe mu w'Imana abakorako ishengero riba rigize gute riratangiye gukora ya abo bandi nabo barambira ati pastor nukuri nande mfite umugenzi wanje ndamubwira nawe abaraje rero ishengero riba ritangiye gutyo ego ishengero riratanguye muri muhira byagenze gute kugira ngo muve muhira mwimukira mu kindi kibanza nyene inzu yatubereye ikibazo atangura kugwanya uwo murimo uvuga yuko mu nzu hatagomba kubaho amateraniro biba ngombwa yuko ngerageza uko nshoboye kugira ngo ndonke ikibanza Imana iramfasha mbona akabanza gato cyane kari akabanza gato ndagafata turimuka tumaze kwimuka dutangura gukorera ibikorwa aho Imana iraduhezagira tubona ahandi ariho turi ubu naho si hanini ni hato tuba dukorera Imana muri ubwo buryo yego none kuva shengero murongoye bitangura gukorana na Transformation Church cyangwa Église de la Transformation ni giki mungutse mu murimo cyangwa muri bene data canke ni giki wibaza yuko muzokunguka muri kazoza ubwo bucuti nuko gufatanya kugira ngo dushobore gukorera hamwe kugira ngo twagure twongere twubaka ubwami bw'Imana murakoze cyane icyatumye twifatikanya na Église y'Impinduka twarakurikiranye imvuga butumwa byanyu dusanga ni Bibiliya kandi so ari abantu bashobora kuba bitwa ko bari korakorera Imana ariko kubw'inyungu zabo ku buryo bagira no kunyigisho zimwe bazigezeho bakazirenga kuko
urumva ntibashobora kuzivuga bakazisiba bakazisiba cyangwa bakazirengagiza bakazirengagiza kubw'inyungu zabo. Rero kuva igihe twafashe umwanzuro wo kuba muri uyu muryango, natwe ubwacu hari ikintu kidasanzwe cyabaye mu muhamagaro, cyabaye mu muhamagaro, kuko burya amavuta arandukira. Ugendanye n'umuntu ukwasa usanga utangiye gusa nawe, uko avuga utangura kuvuga nkawe. Rero hari ikintu kidasanzwe cyabaye ku buzima bw'umuhamagaro wacu, kandi tubikesha ishengero ry'impinduka. Imana ibaha umugisha. Imana ishimwe cyane. Akahe kamaro k'ishengero canke abakozi b'Imana mu buzima bw'isi? Yonze mu buzima bw'isi ni kuvuga iki? Nuvuga ngo muri buri gihugu canke muri buri ntara harabaho amashengero, harabaho abakozi b'Imana. Abo bakozi b'Imana nayo mashengero, igikorwa cyacu ca mbere ni ukuvuga ubutumwa, kuzana abantu kuri Kristo, mugana cyane cyane n'urugendo twebwe ubwacu turimo tuja mu ijuru. Wewe rero uri kuraraba abakozi b'Imana, ukaraba ishengero, wibaze ko rakaye kamaro dufise mu bice tubayemo canke mu bihugu tubayemo. Murakoze cyane. Reka ntangurire ku bakozi b'Imana. Turebye Bibiliya uko ivuga, nka Cornelio yari umunyamahanga kandi yarakunda Imana, yarasenga. Umunsi umwe ariko arasenga, Imana iramubwira yuko gusenga kwiwe ikumvise, ariko yakimubwira ati Petero ari Yopa, mutume ko agire gute aze. Kandi amaze kugera mu nzu wiwe, hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Umva Imana ntiyagikoze Petero ataragira gute, atarahagera. So abakozi b'Imana n'umugisha ku bantu, ku gihugu, ku isi. Turebye Abisirayeli bari muri Egiputa, Imana yarumvise ugusenga kwabo, ariko yacihamagara Mose, aramubwira ati numvise abantu biwanje ubutaka kwabo, rero nugende ugire gute ubakureyo, ubakure muri Egiputa, muri Egiputa. Rero kubana n'abakozi b'Imana n'umugisha ku gihugu, umugisha ku ishengero, n'umugisha ku isi. Rero nuko nuvuga. Ego. Hanyuma ishengero n'ahantu duhurira kugira ngo tumve icyo Imana ivuga, dukoreremo na bya bindi Imana idusaba kugira gute gukora. Ukwizera kuzanwa no kumva, kandi igicaniro Imana iba yagishizeho kugira ngo abantu babashe kumvaho iby'Imana ishaka ku buzima bwabo. Yego. Okay. Noneho turiko turagana ku musozo, ko ikiganiro cyacu ntikiza kuba kirekire cyane kubera ibikorwa byinshi dufise je nawe n'abandi tutezwa gukora. Ni giki cyakuryohe mu murimo w'Imana kuva ukizwa cyangwa kuva winjira mu gikorwa? Ni giki cyakubabaje mu murimo w'Imana? Icyanryoheye mu murimo w'Imana, igihe cyose ndi mu murimo w'Imana mba numva mfite amahoro. Sinzi uko bigenda. Igihe cyose ntari mu murimo w'Imana mba numva ko hari ikintu kibuze. Rero kuba muri icyo kibanza cyo gukorera Imana, uwo n'umugisha kuri jewe. Yego. Donc iciza wakuyemo n'amahoro y'Imana. N'amahoro. Muririmbyi yararimbye amahoro yesama arutayo narinzi, none ngenda habona kuko nize kwizera. Hallelujah. Rero iyo ndi mu murimo w'Imana ndaryoherwa, naho noba ndi mu bihe bigoye by'umubabaro, jewe ndatwenga. Rero nta kintu na kimwe condutira
umurimo w'Imana. ikibi naco wabonye mu murimo w'Imana? Je novuga yuko atakibi ku ijambo ry'Imana yatubwira ngo byose kubizera bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza, kutugira neza. Rero n'ivyo twita ko ari bibi biraza kugira ngo Imana idukure mu bwiza itujana mu bundi. Muri ivyo vyitwa yuko ari bibi hari ivyo wombwiramo bingahe? bitatu naho bibishizeho kugira neza bizera. Ego ibintu nka bitatu wabonye mu ishengero ry'Imana muri rusangi ukumva biguciye ivutu cyangwa ukumva birakubabaje cyangwa ukumva uvuga uti ibi bintu ntivyari kwiye gukogwa cyangwa ntivyari bikwiye kuba mu nzu y'Imana. Urakoze cyane. Natumiwe kwigisha ahantu, ngeze aho hantu asanga banyiteguriye mu buryo budasanzwe, ariko muri uko kunyiteguriramo harimo umutego. Nari mu bihe bigoye by'umuhamagaro, nawe urabizi nk'umukozi w'Imana, kandi uwo mupastori yarazi neza yuko hari icyo Imana yashize muri jewe, ariko ndi mu bihe bigoye. Rero yari afise ikibazo afitanye n'umugenzi we bakorana. Imbere yuko njya kwigisha antwara muri biro, arambwira ati rero ngoma ndakwemerera ikintu, ngoma ndaguheza. Bati wow, igikorwa cy'Imana ni iki? Arambwira ati nta kintu uzomburana cyo kurya no kunywa n'inzu zo gufatira inzu kandi nziza nk'umukozi w'Imana, ariko rero uze kwigisha uno munsi ibyo ndakubariye. Jewe nasenze, Imana yampaye message, rero nje kuvuga ivyo umuntu yambwiye kubera akamani k'umutsima. Kandi urumva hari ishengero rinini risize abakristo bafise amamodoka n'ibindi bintu biteye ubwoba bihinda, ariko urumva indani nta buzima bwari bugize gute buhari. Rero mbabazwa n'ukuntu abakristo biteguriye amasengesho uwo munsi, ariko by'ukuri imbere hari ikibazo. Umukozi w'Imana ariko arategura ibindi bitandukanye n'icubahiro c'Imana. Kuko sinibaza yuko kugira bikubabaze nuko ivyo yifuza gukora bitari byiza cyangwa ibyo uvuga byari binyuranye n'ijambo ry'Imana. Ambwira gutegura inyigisho ako kanya ko gusenya mugenzi wiwe mu izina rya Yesu. Nani magambo mvuge ko ari kw'Imana yagize gute yavuze. Mungu anasema ndavuga ati ndabikwemereye, ndabikwemereye ntugira ikibazo, umuriro ndabatsa ntubizi none. Abati uri umugabo. Rero ngeze kuri podium nigisha rya jambo Imana yagize gute yampaye. Aravyimba ahakwa kugira gute guturika. Yavuye kuri imbere asubira muri biro, afata imodoka agira gute aragenda. Mama ndakubwire yuko natashe n'amaguru. Kurumva yari amaze kugira abadiyakoni atuyo ntihagire ikintu na kimwe mugira gute mumukorera. Ndasohoka ndagenda, ico kintu kirambabaza. Kandi igitangaje ntibyabaye rimwe cyangwa se kabiri, kandi ahantu hatandukanye. Ico kintu rero kintera umubabaro. No kuvuga abapastor agakoresha abandi bapastor cyangwa abandi bakozi b'Imana kugira basenye abandi bakozi b'Imana. Agatumira umukozi w'Imana kugira ngo asenye uwundi mukozi w'Imana bakorana ibikorwa by'Imana mu rusengero. Ico rero kigira gute kirakubabaza, kirambabaza. Hari kindi ni byinshi cyane, ntitwobiheze. Ariko ongera ko kimwe nacyo tubandanye kimwe ngomba kongera ko mbwira n'abakristo kugira ngo bashobore kuba maso. Hari umwana novuga ko navyaje ubutumwa bwiza. Yari umugabo nyene yariye muremure, umva turi kumwe naboneka nkaho umengo ndi umwana wiwe, gahungu kiwe canke petit frère. Ego rero akizwa akunda Imana, ariko kakandi ko mwisite nakisi byose bigize gute bihanganye. Hama twumva ngo hari ahantu ntarinze kuvuga ko abenshi boca bahamenya ko hari amasengesho ashushe. Hambwa ati mutumishi, ko bakunda kunyita mutumishi, tugende aho hantu. Ndavuga ati namahoro, reka tujane. Turagenda rero ntibari banzi. Hama twinjiye
we bamwakira nk'umukozi w'Imana baravye igihagararo baramwicarika hariya je banyicarika ahantu kuri kwen nyene ku kirago ndicara ariko we biramubabaza hageze umwanya wo gutazira urumva yaramaze kumenya amasysteme ukuntu bigenda acafata urusinga nkaho mengo mpemu w'Imana agize gute yamumanukiye agomba kuvugisha tangura kuvuga ngo umva uko Imana igize gute yivuze ngone kubera iki mbatumiye umukozi wanje mukamwicarika inyuma kandi ari imbere aho ni ndavuga ati Mana y'imbabazi uyu muntu yabaye umuhanuzi bya atangiye ubuhanuzi mugabo bwo kuvugira bwo kuvugira ariko nansabira ikibanza kimwe noneho abakozi Imana akavuga ati bavuga mu Giswahili ngo baba ongea sema na bagacaduza nguriya ngo umukozi w'Imana ngo ni wafise message y'uno munsi nguhe nguriya baraza kunkora inyuma bashira imbere amacari ikubita hasi urumva ngo rero ngo imbaraga z'Imana zimuvuyemo baraza barapepeya nuko murongozi icyo genda vyibuka aravuga ati nukuri bene data mutubabarire mpemu yavuze kandi mpemu w'Imana amaze kuvuga ntibamuhariritse twovuga iki rero ngo umukozi w'Imana ushingirwe intahe nijoro umwanya ni wawe tubwire iki Imana yagize gute yashize muri wewe rero kuko ntari bwa tahure iyo mpemu ko ari y'Imana cyangwa ari ukwigirisha biba ngombwa ko niyigisha Imana iramfasha ubuntu bwayo ndatanga ibintu bizima kandi abantu barafashwa rero dusohotse ndamubaza ati rero turi babiri mbwira iyo mpemu yagufashe byagenze gute arambwira ati mutumishe iyo ntari gukora kuri ubona hari ahantu wowe wari kuhava icyo kintu rero kirambabaza ntibari kuronka ijambo ntibari gufano ntibari no kukumenya ntega bisaba ko dukoresha n'iki n'ubwenge ntiyari mpemu w'Imana ngo habe namwe icyo kintu rero kirambabaza cyane ariko nawe nyene yari umwana ndamuhanura ndamubwira ati icyo kintu ntuzisubire kandi kugikora ni kuko nukurogota kuri mpemu ni icyaha kidaharirwa ariko kuko wabikoze utabizi Imana ikubabarire ariko ntuze ubisubire numva icyo kintu rero cyarambabaje kubona abakozi b'Imana bashobora kureba umuntu kugihagarara bakamuha intebe y'imbere wa wundi babona ko avuye hariya mu bito bagaca bamwicarika inyuma wanashaka yaje yatonze imbere icyo kintu rero cyarambabaje kandi ni ikintu ndwanya cyane mu buzima twese turi umwe muri Kristo Yesu uvuze ati icyo kintu yakoze no kurogota kuri mpemu wera kugira ngo hari uwumvirije cyangwa uzokumviriza kuko urazi iyo ni jambo abantu benshi barisobanura kwinshi kurogota kuri mpemu wera bisobanura iki kurogota kuri mpemu yera ni ukuvuga yuko Imana yavuze kandi by'ukuri tavuze n'abandi sanga koravuga indimi by'ukuri zitavuye mu ijuru azikuye ku bundi cyangwa se arundi yagize gute yazimwandikiye rero ibyo bintu ntabwo ari byiza kandi ntibihesha umugisha ni bibi cyane ababikora nta mugisha muzobironka mu bireke ego mu yandi majambo kuri wewe kurogota kuri mpemu nuko ubyumva ego okay Yohana ishimwe ko nico nkundira ijambo ry'Imana ko ijambo ry'Imana ni rinini riragutse murarisoma karaba gatahura iki hariho nabandi baraba bagatahura ikindi mugabo nkuko yavuze byose birishizaho kugira neza abizera amen kubera ko ndavuze ucyo ko nzi hari abandi barabisobanura ukundi ariko ugiye kuraba ntibiri kure na kure ariko Imana ihabwa icubahiro amen turiko turarangiza rero ni giki uhanura watoto wa mjini kubera iki biroroshe gukorera Imana uri umwana
wa mjini. Hiyo niko navuga mjini, niko nasema mjini. Ndiko navuga hando niko navuga muri musite. Reka nkoresha ukajambo ko akunda gukoresha. Toto mjini, toto mjini abari utuntu twinshi tuma distraction twami ntibisobanura ko muri ville zidahari ziri hose mu gihugu cyangwa ahantu hose. Welcome toto mjini. Barakuze pa uyu munsi umukozi w'Imana kandi amaze igihe kirekire ari mu mwami no mu mirimo y'Imana. None icambere biroroshe umwana wo mujyi kwinjira mu Mana no kujya mu muhamagara ka ku muriro, hanyuma urangije ngaho ico kirangije ni giki uhanura abatoto wa mjini bataraza mu mwami canka bari mu mwami canka bariko baravanga canka barushe canka bazazaniwe, ni giki obabwira? Hanyuma abona tugira muri rusange kuri buri muntu wese, kuri buri mwana w'Imana canke n'utarakizwa ico muganiriza muri urwo rugendo, muri ako gakiza wize vyinshi, wabonye vyinshi, so bishobora kugira akamaro ku kwazo kurikirana iki kiganiro tugiranye. Murakoze cyane. Ngomba kumenyesha abantu yuko abana mu gisagara barashobora gukizwa kandi barashobora gukorera Imana. Twagiye tugira ikibazo mu muhamagaro ku buryo bumva uri kuravuga igiswahili cyangwa gufata nk'umusuma cyangwa gufata nk'umubeshi cyangwa gufata bakakwikeka. Ariko suko bimeze. Ugiye kureba Yesu yahamagaye abantu batandukanye. Ugiye kureba uko Petro yakoze nuko yari ameze, ugiye kubishira hamwe na Yohana byari bitandukanye, ariko bose uko bari undi ari umunyabwenge, harimo batoza kori. Ugiye kureba imvugo n'imvugo biratandukanye, ariko bose yarabahamagaye kugira ngo babashe kugira ico bakoze mu bwami bw'Imana. Rero umwana wo muri quartier arashobora gukizwa kandi agakorera Imana neza atakibazo. Imana yahabwa icubahiro. Amen. Arashobora gukizwa, so nkuko twavuze ni giki noneho uwo mwana umubwiye? Ico nobwira umwana wo muri quartier wo mu gisagara bakizwe. Duniani hakuna kitu. Mwisi nta gihari. Salomo niwe yavuze ati nasanze byose ari ubusa gusa, ari guhamira umuyaga. Vanité de vanité. Rero ugerageje kureba watoto wa mjini ubona nyene ko aho akanyaga chini ubona kwisi ari iwawe, abandi bose n'ababonye. Umuneze wuzuye uri muri Kristo Yesu gusa. No bahamagarira kuza muri Kristo Yesu, niyo hari umunezero ukwiye. Batari batoto ya mjini nabo nyene inzira ni imwe, ni Yesu tu. Ni Yesu tu, kuko nabo nyene nimba atari abana bo musite, hari ukuntu bari. Hari ukuntu bari. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Amen. Ni Yesu wa uzima. Amen. Sasa bamusite baruguru ba Burundi ba Kenya ba hose bizire mu Mana. Nta handi kwa Yesu kuko na furaha moja ni tofauti na dunia. Tofauti na nta handi ari ubuzima n'umunezero atari muri Yesu. Hari umuntu mukabare nta ubuzima buri wapi nta munezero wapi. Ko marabona abantu bagenda bakagubwa neza, banacheka, banafurahi, biba bimeze neza. Asubuhi kichwa kinauma, kichwa kinaruma, na naomba za fegi. Nsubiye inyuma gato, hari umuntu ntarinze kuvuga izina yantumye ko arantuma ko arambwira ati yewe ndagukeneye. Ndagenda ngiye nsanga nyene ibintu ntibyoroshe. Nsanga aho hantu ntihasanzwe, mba yarafise abantu bamucungereye. Yagiye kumbwira, ndavuga ati ibi bintu navyo bibaho. Iyo umuntu afise abantu bamucungereye no murambika kwibiganza kugira ngo amahoro yo mu mutima ashobore kuboneka. Urumva rero
ibintu bifadika byo kuri isi sibyo bizana amahoro. Kristo niwe azana amahoro. Nanje kugira ngo ndamwereke yuko byose bishoboka nakenda ngira ati fukama. N'umudamu wenda mubwira ati hasi imbere y'Imana yacu. Yes. Kugira ngo babone yuko Yesu ariwe byose muri byose. Indimi zose zizofukama kabisa. Abantu bose bazofukama indimi zose zature ku Yesu arumwa kabisa. Uwo munsi urafukamika. Ndabafukamika atari kumfukamira kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro muri iyo nzu. Abana barahaza turasenga ndabafasha uko nashobojwe n'Imana kandi ibintu birahinduka. Byampaye ikindi kintu kidasanzwe mu muhamagaro. Isi mwisi nta kintu gihari. Muri Kristo niho hari ubuzima. Amen. Pastor urakoze cyane. Imana igumugisha. Amen. Turabashimye mwese mwakurikiranye ikiganiro cha Pastor Mugisha na Pastor Saiba. Imana ibahe umugisha. Amen. Aho utaha. Amen.